Mwaramutse iyi video naza kubesha mwari muyiteze mvuga ku bijanye n'ibintu Neva yavuze kuri Faustin Ndikumana. Je mu vyukuri umenga ni bassesse umuntu atagomba kujamwo. Mu gatondo numvirije hari ikiganiro cyangwa kumbe kumugora mu bihugu by'ibindi byinshi, hari ikiganiro ca umenga n'umuntu yitwa Landry yakoresheje kuri X. Ndafata ijambo ndasubiza hasi ndavuga nta kintu mfise mvuga, ahubwo nshiramo comment ntijewe ubwanwa bwafutse umunwa simbona ico ndibuvugeko. Ariko kandi yumvira nti kubera ari kintu novuga abarundi dufise akageso abarundi dufise kuko twataka umuntu ico no kwita character assassination, aho kwataka ikintu yavuze canke yakoze tukaje tugenda naje bihora bishikirana nizo kora video dore bitama dore bizuru ibintu ataho bihuye nico mwariko muravugana. Ariko na cyane kubera ikisigiye ntituri mu kabari tuko tuvuga ama discussion novuga academique n'ibintu bikora ku Burundi, ibintu vyabuze, abantu banyuruzwa, abantu bapfunzwe, n'amasuje ari sérieux ku buryo utoca uja muri iyo polemique. Ano mpamvu nanka kujamo cyane kandi aja kubishika ko yuko ibintu byo kuzubara birimo. Donc ndashaka rero kubivuga kubera abarundi benshi babikora, muze muraba ikintu yavuze abacho dushimikira ko cyane kumbure igihe kimwe umuntu ashobora kurekurirwa kuvuga ku muntu ni mu gihe pote tuvuga tujya umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe kujya vuga ngo umusazi ntibamwumvirize. Ariko naho nyine mukibuka ko ari tuvuga ngo n'umusazi ari gihe arimo ari gwako bongo akenshi na kenshi turabidisimisinga ibintu umuntu adakomeye neza avuze. Ico gihe kumbure uvuga uti ibintu avuze ndavyihoje kubera ukwari canke ari umuntu avuze ku bintu uvuga uti uyu muntu kumbure ivyo avuga ntabizi. Nk'akarorero je ne sais pas uri kurondera kugura inzu ukabona n'umuntu w'umu homeless ateganda kwikingena bagura inzu uvuga ati kumbure ngene bagura inzu ntavyuzi. Ico sino kivuga uko ariko kandi birashika umuntu atakora ivyo bintu akamenya ivyo bintu sinzi ko vyumvikana. Hari abaprofesseur benshi ku université bigisha nka entrepreneuriat mugabo ata business bafise, you see. Ugasanga kumbure harigisha agriculture mugabo ata ferme afise yiwe vyo nibisanzwe. Ugasanga umupatiri ntarigera arongora mugabo aratanga marriage counseling, arafasha gufasha cyangwa amakouple ari mu ntambara akagenda kwa patiri akamuza tugenze gute. Ivyo birashoboka. Nibutse n'umumanke umwe muri Australia yitwa Ajahn Brahm, abari muri Perth mushaka kumurondera yitwa niwatwara Western Australia Buddhist Society. Niwe avuga ati jewe nta mugore mfise mugabo amakouple agumaza kumbaza ngo mbega tubigenze gute. Ati je nta mwana mfise mugabo abantu bana babananiye muraza ngo mbega abantu tubigenze gute. Donc nshaka kuvuga ko hari n'igihe kwaza umuntu adafise umugore ingene abagore bigenda, adafise umwana ingene abana bigenda, kubera wisdom kenshi na kenshi ntabwo ari ngombwa ngo ivyo bintu ubirimwo kugira umenye iyo wisdom. Donc tuje kuri ikaya ya Faustin, je mbona ko igikuru no kuvuga ivyo yavuze muri ibi yarabeshe, yararengeje urugero akaba ivyo twadressa aho kuja kwataka umuntu. Na cyane uvuze nko kuvyo kurongora hari abantu benshi tuzi bari populaire bari famous bakoze ibintu vyinshi vyakijisi badafise abagore cyangwa abagabo benshi cyane. Ushobora kubarondera boje personnel badazi liste nyinshi. Hari nka umuntu bita Nicholas Tesla, abantu kumbure muri engineering naza ko mumumva canke muri physics Tesla. Tukiri muri physics harimo Isaac Newton, burya nawe nta mugore yari afise bitumvikana kumbure ko nta nabana yari afise. Umwami Queen Elizabeth wa mbere bamwita Virgin Queen, no kuvuga la Vierge Reine. Donc vyumvikana ko nta mugore yari afise ariko yatwara non seulement England ico gihe yari kiri ntuzeye big kingdom. Nubu iracyahari kwanza umwami w'Ubwongereza mwibuke ko nubu agitwara England, Ireland, Scotland ugashira ko
ayandi materitwari za Australia za New Zealand za Canada burya ni wari mwami wabo nibaza ko ari epoke ho za niniya cyane kandi urumva ko yari umudame w'inkumi ya bo ugashira ko nabandi benshi aba filozofi bajya ba Nietzsche neza filozofi benshi kwa na ba Sartre sinzi ko abana bavyaye mugayo yusomye Ainsi parlait Zarathustra that spoke Zarathustra nabutangura kwimvira Nietzsche ntabana yari afise nta kintu afise ambwira come on abantu bashobora gufita wisdom usibye ko Fose wari umuhinga yavyigiye nibiki umuntu ashobora kwiga ibintu ashobora gufita wisdom akavuga ibintu muri domaine yiwe nta muntu yabwiye ngo ntabwo yareka atangira byo kuja kuresha inkumi kumbe ico genda kumubaza ati wowe iyo warashije irihe yari kuvuga ibintu by'ubutunzi bya economy ibintu byo kujera igihugu ivyo umuntu ashobora kuvuga ivyo abagore n'abana bakaja ku ruhande ariko kandi ukuntu abantu baje mu bagore n'abana turi kuvuga ibintu vya politique na economy c'est très ridicule bon tukiri kuri iyo liste Oprah Winfrey abantu benshi ndaze muramumviriza cyane c'était au moins avuga icyongereza ari très populaire en Amérique no dans les pays anglophones ariko usanga ariko avuga talk shows zimwe usanga harimo mbere ariko ahanura n'ibintu bijanye na relationships nubwo wewe kumbura izo relationship atazafise Mother Teresa nundi muntu tuzi akomeye cyane kwisi Mother Teresa Mère Teresa sinko kumwita Sœur Teresa je ne sais pas yakoze n'ibyo bitangaza you see bo haikwana n'umuntu tuzi ngaho mu Burundi wacu yafashije cyane mu bintu byo kugarukana amahoro bita Nelson Mandela muzobaze Nelson Mandela igihe yaba ari mu negociateur mu Burundi yari divorce mugabo ntibakivuga ngo urugo rwarakunaniye ntacyo uvuze kuduhanura yarageze kandi iyo ataba mu Nelson Mandela na nyine bashye mu mwete n'ubundi bari gukora temagorana you see bo Nyerere yarafashije ariko nta muntu bajya kumubaza ufise abana bangahe ufise abagore bangahe mumanye gute ivyo ntaco byari byerekeye tubona Nyerere nk'umuntu w'umushinga nahe ariko arahumuriza abantu ivyo byo gusubira inyuma mbega ufise abana bega ni bassesse je mbona ko tutakwe kujamwo bijanye no kwakata karaktere y'umuntu raba ibintu ariko aravuga abavyo dukomeza kuko niho dukeneye solution bo ico solution nashaka kuvuga mu sanzwe iki kintu ni distraction ni kuduzubaza haraheze iyi weekend yose ugiye kuraba ku ma channels menshi muri za Facebook kuri za X bari kuvuga ivyo bintu bari kwikonsantra kuri etat civile y'umuntu aho kwikonsantra kuri vya bibazo bihanze uburundi mwese musanzwe muzi ari navyo bituma amfete turiko turavuga ibi turiko turavuga ari navyo byatumye turahaturi ari byatumye kumbare na Faustin ahaguruka tereka nsemerere kuko kumbure yatanguye kuvuga soft haravuze ngo yavuze nabe ngo avuga ngo batanguye kuva kera avuga soft biranga none ubu bishavuga yaduze hejuru ngo nibatanga icoko bamakivuga yanavuze ati hamagara wa mu academicien wo muri Amerika mamuhamagara ariko nanye naza akavuga ukamenga n'umuyaga n'ikintu yakashigenda donc ivyo by'abantu bamwakiza ngo avuga nabi ngo nta solution yatanze ivyo mu bivaneho ntabwo shinde gutanga solution atse kuraba ati kiniko neza cyo ntigera neza hanyuma leta nishobora kuvuga ngo reka tuje kurondera umuhinga azakigira neza no byankuvuze nti university kirava amatwarete yari karagira nca ntanga solution tuje ntabwo nzi ibintu vya construction vya maintenance mufise regide zone cishinzwe mufise ministère zitandukanye mutafise genda mu vyige mutavyize rondera abahinga baze babikore mukavuga ngo dutange solution tuzikuye nazo dufise mugabo umuntu kwitwarete kiranuka kuko amazeno kaka arasenza mu gisagara ivyo umuntu ashaka kubibona sans toutefois kubazi ngo amatora twagomba kujaha amazeno twagomba kujaha twese turi mu gisagara ntituzi yaje tubona agenda okay donc ivyo bintu muvuga ngo tana solution we wakoze ikino hari ibintu leta yo gukora kubera yitwa leta binaniye irabisi izindi leta zigakora udivyo ntiro nibiki navyo navuga rero twagomba gufokazira kwa amaso je maze imisi ndavuga vyinshi cyane vyinshi bon na liste sino ivuga ngo ndayimare bon mwara mu mazi imisi munyumviriza twaravuze amazi n'amatara ibintu vya regidezo byama vyabuze avyo vyace biterana nayo macinya niyo korera mu Kamenge université mu twavuze kuri BBC ko bafise ikibazo cyuko amazu ari de rapide amatwarete yazivye bishobora kuzobatera ingwara umunuka ari ukwakira ushyize kuri kaminuza ivyo bibazo bakwiye kuja kuvyadressa twaravuze ku bibazo vy'ama passport abantu batanga $600 ahubwo umuriyoni n'inusu kandi ngo $600 muje n'umuntu ko yambwiye undi ku
comment umva ngo no miliyoni ubundi muntu umva ahubwo no miliyoni n'amajana 2 urumva niko kuronka passport yakwa kugwa amajana 3 ivyo nivyo mwagomba kuba muri ko murasaba bibe adresse kubera iki abajene barakenye baragowe ntakazi bafise ico ni naco cyagomba kuba adresse none ugasaba kuja hanze navyo bakazibirwa ariko twabona ko adressa iyo problem ya unemployment yuko abantu baheza bakabura akazi tukadressa ibibazo vya corruption ibintu vy'ibiturire ari byo mfete bishobora kuba bitera n'ivyo bintu byose tukadressa ibintu vyibwa bikaribwa umuyaga nkuba ntuboneke urugomero rukaribwa abantu bakagira ibiturire mu mashure tukadressa n'ibyo mu bucamanza abantu bapfunzwe indiri abafungi ubusa abatagomba gupfungwa kubera ivyaha bakoze vyaba permit kuburana bataha abatagomba kuba bafunzwe kubera bamaze kumara ikiringo cabo abatagomba gupfungwa kubera sentare yabejeje mugabo akabagunza be ivyo nivyo dukeneye ko biba adresse now hari n'ibintu birenze isoni yuko abantu bakizimira banyurujwe na ntibanazimira baranyuruzwa bagatwarwa n'izo nzego ngo zishinzwe iperereza zikabazimiza igihugu kirimo amahoro uja kwica umuntu gute kandi wari kumujana mu bucamanza hanyuma icyaha yakoze kikamwagira akashibwa imanza ivyo bintu nivyo bikeneye kuba addressed twarumvise yuko abarenga 50% y'abana b'abarundi bariko bajya nabi bariko bakora nabi bizoba affecta no mu bwenge bwabo n'ingene bakura ivyo nivyo bigomba kuba addressed ivyo nivyo bigomba gendo kuri stade ngiye kumviriza jesi njya ku mastade ino nta bivyo mastade ntabwo ari politique ya show uyigize no boca bakwirukana mugabo ngiye gendo ngiye kumviriza hari bibazo abanyagihugu bafise ngiye nyishuke kubirondera that's it ivyo kuvuga ngo naka n'umuserebatere naka ari mariye naka afise abana naka afise ivyo nta muntu akeneye kubimenya tukende kumenya iki kibazo kirahari tumaze tukivuga cyangwa bari abanyagihugu bahari bamaze kuvuga inyishu ziko ziraboneka nivyo dukeneye kumenya bo ari kintu cyo nagomba abakebure iyo muri ko muvuga ibintu ku mastade hariho ikintu bita social intelligence sociale canke self awareness sinzi ko nocita donc yuko uraba environment uri mukora ibi ndiko ndavuga est-ce biriko barashimisha abantu ariko ndabibwira ugiye kuri stade ko vuga Pacifique arashonje yarakize yarahagaze neza ntiyagwaye kwashi none abo bandi bose uri kurabwira ozaranturu yawe bose baragwaye kwashi niho harimo ahubwo nabari babayeho neza kusumya na Pacifique à l'époque ubiyumvira gute iyo uri kurabakiza ko amakuba uburundi bufise ari abo baye buteye batagwaye kwaje iyo uri kuravuga uti naka n'umusore abarundi benshi ziyamba nakoze ko ziratwe ngajya kuri stade bazorongura umugore bakuye hehe ntibishoboka twebwe dukura jewe nkifise imyaka 15 mu mutwe harimo bondiga mpeze secondaire mfise yi nje kuri kaminuza mfise yi nje nkora imyaka 4 nje nubaka inzu je nahari wa mfise imyaka 27 nzoba naheje kaminuza maze imyaka 4 nkora nubatse inzu nivyo byari mu mutwe wanje niko niyo yari nkayo trajectoire 30 ans wamaze kurongora waramaze kubaka inzu kuko nta muntu yarongora atarubaka inzu wari kurongora ngo rongorere kwa mama wavyo ntivyashoboka none ubu umusore aza kaminuza agacaronka akaza akacubaka inzu mu myaka 4 ni bangahe ntabo none mwe muzorongora gute mbambonera kuremwe muzorongora bande je ne sais pas umusore baraheza akabera imyaka abantu babera imyaka 30 imyaka abagishika 30 takaze bararonka bakahitishamo kuja muri izo za Kenya za Nairobi za Rusaka kutarataza kugira usore kuronka amafaranga ugaruka Burundi ngo usore kugira izo gufata indi myaka none umva uri kuratuka sepa uyu unukuraba ko abandi nabo bobo batari muri iyo situation ahubwo inovuga iri pire kuko boneza ko fese wewe ashatse umugore neje yo muronka uko ari kose amushatse umugore yo muronka ndavuza mfete pa ariko harimo abasore ngaho bizobagora ko baronka abagore kubera ukuntu igihugu bagitabagaje bo ubwo mu ministre sinzi ko apati na pass n'abana na musenye nabo baje muri ivyo binama vyanyu mujamwo bo abasirikare batari bake ni benshi bahitamo kutarongora canke batarongora kubera impamvu niriya canke barongora bikagorana donc abo bose uri kurabakiza ko ari mbunu zatacho bamaze ataje mbo bafiza mu gihugu
ntibifise sanse en fait ntibifise sanse niyo mpamvu vuga nti bon dukwiye gufokasinga kuri bibazo bihanze Burundi akaba ariho turondera umuti wa muntu we ugumufokasinga ku bintu bitagira akamaro cyo gutora umuti ico gihe twatego tumwanya nico tumaje nkunze kuvuga iyo tuko twatakana yo twakataka persona y'umuntu iyo tuko twataka ingorane ziriko zibera muri Sudan muri Waikale n'ahandi gutakiye ico gihe usanga ntacyo bifasha umunyagiko adafise amazi ntayafise korera iguma yinjira icengetera mu gihugu mara abantu n'ibindi voilà numva c'est gitondeka n'abakurisije mugira umunsi mwiza bye bye.